hasanzwe hariho amategeko mpuzamakungu ibihugu byashizeko igikumu, amategeko ajanye no kubahiriza agateka ka zina muntu, cane cane ico bita abalideri, abayobozi, kuyubahiriza mu bo bayobora. Ni naco gituma hariho amasentare mpuzamakungu nk'irya y'Irahe n'irya yo muri Senegal n'ibihugu vya Afrika. Hariho abibaza rero yuko bashobora gukora ikibi bakabandanya binyegeza iwabo muri Afrika. Hari n'abamenyereye kwinyegeza mu bihugu vyabo. Icigwa rero umuntu yokuramwo nuko no muri Afrika imanza zirashobora gucibwa kandi inkozi z'ikibi zirashobora guhanwa. Nuko kandi abayobozi b'ibihugu, abalideri, umuntu yobivuga gutyo, abakuru ntibashobora muri iki gihe kwicara bagakora ikibi mu gihugu cabo ngo nuko bakomeye, bakibaza yuko ibibi bakora bitazohanwa. Hariho rero amakungu ashobora gukurikirana bene izo nkozi z'ikibi nk'uko twabibonye. Hari abanyagihugu bo muri Chad batari bake bagiriwe ibibi bitagira izina mu gihugu cabo, bashoboye kugenda muri Senegal bakitwara kandi uwo mukuru w'igihugu akamucira urubanza yari nunga. Muri iki gihugu rero turazi ko hariho ubukozi bw'ikibi. Muri iki gihe harabaye n'ubukozi bw'ikibi mu bihe vyaheze, mu myaka yahera. Abo bantu rero ntibagomba kwibaza ngo vyaraheze cangwe ngo ntaco bazoba. Nukuri abanyagihugu ntibakore bene ayo madosi, bayabike. Ayo madosi azogera igihe aja habona kandi abahanwa bahanwe. N'akarorero rero haba ku bayobozi, abakuru b'ibihugu n'abakuru bakuru muri iki gihugu cacu, ni n'akarorero ku banyagihugu bakorerwa ikibi, yuko batagomba kwihebura, yuko naho hari abatafise icizere mu nzego z'ubutungane ziwacu, hariho ubundi butungane bwa Afrika bushobora kubasubiriza mu ndumane. Jewe rero nico mbona. Aha rero nibaza yuko igikuru n'impanuro umuntu yokuraho nuko burya uwubundabunda abonwa n'uwuhagaze. Nuko kandi twokuramwo icigwa c'uko atakamaro kuko umuntu yokora ikibi yibaza ngo ntawuzomukorako, ahubwo kabe akaryo k'abatuyobora n'abandi bajejwe kubungabunga amahoro n'umutekano, akaryo ko kwisubirako kugira ngo bubahirize abanyagihugu.